yambi 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 wewe nyene mwiriwe neza wewe nyene aho nyene uri unyamba uvuye ku kazi, nyamba wicaye muhira, nyamba uri muhiri wawe, nyamba uri mu kabare, nyamba uri kwisengero, nyamba uri he, aho nyene uri mwiriwe neza. Kaze cane mu kiganiro kuziko, iganiro kuziko mukurikirana kwijana na gatatu nibice bitatu, si yindi ni radio Kazoza FM. Kazoza FM nijwi ryo kugira gute ryo kugwiza umwimbu. Kaze rero gose ndabayambire kandi abakiriye mu kiganiro kuziko, aho tuganira iminsi yose vyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Mutiganiro kuziko kimeze gute ku munsi tudufise ibi byimviro bitandukanye tuganirako n'abatumire batandukanye. Kuno munsi n'umunsi wa kabiri, umunsi wa kabiri n'umunsi twahariye umuziki, turi kumwe na le visage artistique du Burundi Vab mu mfunyafunyo. Rero tuje n'urukundo, ndi ngaha imbere yanyu, ndi ngaha mu matwi yanyu, muriko muranyumviriza mukoresha ka telefone canke radio. Tuje n'urukundo nje ndiko ndashikiriza ikiganiro, ndi kumwe na Divine Shimirimana. Mwiriwe Divine. Mwiriwe cyane Divine. Urakomeye. Tia mood, tia vibe. Vibe yo muri Vabe. Voilà. Yes I. Dufise vibe yo muri Vabe. Hama rero tuje nitwo turi kuri micro, tugomba dushikirize ikiganiro mu buhinga bw'ivyuma. Salute kuri Raja Tunga ariko adufasha kugira ngo amajwi abashikire neza. Nkuko mubizi mukabimenyera kubera ko tubakunda namwe mukadukundira. Mukugwiza umwimbu turatumira abantu batandukanye. Nta na rimwe ngaha kuviga kuzo kiratangura turatumira umuntu basi abayabaye oya byamara ibihanganye ninjaye byo tugamba tuganire kuri uwo musi. Mbega Divine uno musi tuganira kuki? Tuganira ku kamaro k'indirimbo mu Burundi nyene, n'ukungene twufasha abantu gukunda indirimbo zo ngaha mu Burundi. Mutire dutumiye nde? Umutumire wacu ninde? Wewe mu papa banza ufunga gasentire, wewe mu mama banza umanura agatenge, gatatu kabiri rimwe, sundi yitwa God Nishimwe. Bonsoir God. Bonsoir. Uravuga ikirundi? Nakivuga neza cyane. Mwiriwe God. Mwiriwe. Ikaze zibiri, ikaze ya mbere mu kiganiro kuziko, ikaze ya kabiri muri studio za Kazoza FM. Merci beaucoup, murakoze cyane. Gadura umuririmbyi cyane ungaha mu Burundi. Uravyemera no ko tubaza ibibazo 1000 zerekeye indirimbo? Turaza kugerageza ntuka. Aho karirimbo karo karavugura kazi. Ndakazi neza. Twazi tukumviritse. Yep. And then we go. Atari gushobora ndazico wakoze nakibitse mu mutima wanje Jasina Emmanuel nararibonye Jasina Emmanuel Mwumva ni moto nakije nk'abametse uwo turi kumwe Divine ariko arafasha ikiganiro. Twaduhetse kandi uwitwa God Nishimwe umuririmbyi. God, wowe usanzwe uririmba indirimbo ziri mu bwoko buhe, bimeze gute? Premier jewe na style nimwe nirimitako. Ndirimba style zitandukanye kuva mu bwoko butandukanye. Zulu, niyo muriko murumva nyene ubu ni Zulu. Izigenda bukebuka arizo bita slow. Mvuge izaye zindi reggae. Urakwita kareke. Ndagerageza. Ya ni nyinshi zitandukanye ndi passport. Ego. Ariko kandi turabye indirimbo zawe. Hariho ngoma sorte menshi y'indirimbo zo bita gospel, secular n'ibiki n'ibindi. Uririmba cyane uyu muko.
Jend umuririmbyi wa gospel. Gospel neza cyane. Nico gituma twatumiye Gad no munsi kugira ngo tuganirize erekeye kungene twega abarundi dushobora gukunda indirimbo z'abarundi kuko urumva hariho gukunda indirimbo z'abarundi no gukunda indirimbo z'abarundi ucushira mu indirimbo z'abarundi za gospel naho urumva kandi kabiki. None Gad we kubwawe huko guki kubwawe sukumvuze ngo ivyo ugomba uvuge ngo ni mpaka nyene abari kujya kwa action kubwa Gad nishimye uko guki kugira ngo abarundi dukunda indirimbo zacu z'abaririmbyi bene wacu. Icokorwa ca mbere gihera ku baririmbyi gukora umuziki mwiza wujuje ivyangombwa byose. Ica kabiri rwa rukundo rero rw'abazumviriza kumva yuko ko arizo zobanza avant y'izindi twumviriza zo hanze ariko bihereye mu gukora umuziki mwiza kuko umuntu ushaka kumukundisha ikintu kitari ciza. Nivyo bintu nibaza nyamukuru kwanza twokorera ko uvuga uti nyambari restaurant abantu bayihurumbira kubera ko bateka ifungwa zimeze neza. Ikiganiro ni kuziko nigeza kuba ivyo gufungura niko nimereje divine nimeze gute imeze neza cyane. None wowe kumenga ufite ibibazo byinshi wowe urantanga ibibazo ni byinshi bro. Umva je ncengirwa ko ndamubaza atubwire nk'umuririmbyi intambamyi akunze guhura nazo muri iki gikorwa cy'uburirimbyi. Intambamyi na cyane munyemerere ndabivuge muri iki gihugu cacu umenga ivy'umuziki nibiraja ku rwego ruri hejuru. Intambamyi nyinshi cyane umuntu ashoboye kuba afise ingabirano ari talentueux ariko kugira ngo abashe gushira iyo ngabire afise ahabona ugasanga tugiye muri ya kote y'uburyo buca bubura. Ico ni cyambere aho mvuze uko ndiko mvuga mu gihugu cyacu cy'u Burundi huzuye abantu bari talentueux ku rwego rudasanzwe ariko rero kugira ngo bagishira habona biba bigorana. Ico ni cyambere kwanza duhura naco naje jeje n'ubwanje maze gusohora turi mu mishanga dutanu ni miracle ni miracle ni kuvuga ngo ico nico kintu cyambere kidatuma abo baririmbye cyangwa abo bantu bafite izo ngabirano baje habona ngo tubabone. Ico ni cyambere. Ica kabiri rero qualité ngaruka kuri qualité kuko nico kintu kigize umuziki. Abafaransa nibo babivuze neza ngo la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Kuvuga ngo utegereza gukora ikintu ku buryo gishitse muri Kazoza FM abazocakira rukuruba bariko baracumviriza bumve yuko ko ari ikintu kiryohera ugutwi nk'uko abafaransa babivuze kandi koko nivyo. So ivyo rero ugaca usanga abaririmbyi natwe niturwo turashika kure cyangwa ibintu byacu nibwo birashika kure bitewe n'iki na qualité y'ukungene dukora. Ico naco nyene ni nambamye dukunze guhura nazo. Neza uwo ni Gad nishimwe nawe karimbo niwe karimo kabakitwa moyo wangu. Gad moyo wangu wakanditse bigenze niwe wakanditse moyo wangu turacisha mutubaza n'indirimbo zawe muza akakari karavuga oya isengesho niyo ndirimbo yanje ya mbere nashoboye gusohora je nari ndabizi ni indirimbo wateza guhera gusenga ni indirimbo naririmbye bivanye n'ibihe nari ndiko ndacamo muri ico gihe. Niyo mpamvu naririmba avuga mana ndakwifuza kuko atawundi yotuma ivyanje bihinduka atari wowe gusa. Ni kuvuga ngo sino kwinjira en detail ariko ni indirimbo ivuga cyane ubuzima ico gihe ariko ndacamo. Rero ni nkora mutima kuri jewe indirimbo nkunda cyane. Ego cyane. Gad ati abafaransa ngo bavuze ngo la musique c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Raje tudogirize rero twumvirize cette manière agréable. Ndakwifuza mana yanje ndakwifuza mana yanje. Wow, hallelujah, ndakwifuza mana yanje.
ako n'akaririmbo ka God nishimwe, akaririmbo ka mbere yahereyeko, akaririmbo kitwa isengesho divine. God ncengirwa ko ndakubaza ikibazo. Nashaka kukubaza mbega wewe uragira karaoke? nta karaoke ngira. None ndashaka kumenya kuko urumva amatsiko aranyishe. Abaririmbyi baririmba indirimbo za gospel nkuko babivuze baremerewe kuririmba muri karaoke? Ngerageje kwishura ko byose nishura bivanye n'igihugu cyacu turimo. Ino ni ibintu iyo bikozwe bishoboye kuba byakigwa nabi n'abantu basanzwe bakijijwe, ariko ugerageje kuraba hanze ariyo meme abo bita abarongora umwanya wo guhimbaza no gutazira, ushoboye kubabona dimanche bariko barakora ico kintu, après ukamusanga mu kabare ariko aragira karaoke. Ivyo ni ibihugu bindi, sinovuga ngo vyateye imbere kuko sico cerekana iterambere, bivana nuko bavyumva. Ariko ngerageje kwishura bivanye n'igihugu cacu. Kuri jewe God, kuri wewe, kuri jewe God, numva yuko umuntu aririmba gospel, gospel bisigura ubutumwa bwiza bw'Imana, je souligne yuko bitari canke bitemerewe bivanye no kungene God avyumva yuko aja kuririmba izindi ndirimbo. Reka ngerageze kukidevelop cyane, parce que iyo turirimba gospel tuba turiko turafasha imitima irushe, abantu baje bakeneye kuronka inyishu, yaje muri eglise yiviriye isemaine yagenze ukuntu, yiviriye muhira akeneye kuruhuka, araje umuririmbi akaririmbo gakoze ku mutima, gahinduye mood yararimo. Semaine agiye gutangura kandi ayitanguye neza. Ugiye muri karaoke, ndazi umuziki, umuntu ashoboye kurizwa premièrement soit iyo ari bigumbagumba byakozwe ko canke ari mwe muyera. Rero je mfata yuko ugiye kuririmba muri karaoke haba ari abantu batandukanye baba bakeneye gusa kuryohera icitwa iki umubiri, les émotions. Urukurumva so rero uraririmbira abo bantu ntushika kuri cya kindi uhora ushika ko iyo uri muri eglise, cya kindi navuze umutima uremerewe, umutima ukeneye guhimbaza Imana, uca usanga uri gukora kuri les émotions. Urukurumva sasa je ngaca mvuga n'icyayi gikenewe, n'icyayi cy'agaciro cyane entre ivyo bibiri, kuririmbira umutima no kuririmbira ibigumbagumba by'umuntu. Nivyo kuri jewe niyo mpamvu mbona yuko igikenewe cyane ku muntu aririmba gospel ni kwigumira muri Kristo, ukiririmbira iyo mitima igafashwa. Urukurumva ababushwe bakabohoka, abo bandi bakeneye ivyo ibituma imibiri yabo yumva yuko ari sawa cyangwa amatwi gusa bisanzwe, nabo nyine bakabandanya mu byabo nta kibazo, kuko byose n'umuziki. Ariko ku muntu aririmba gospel numva yuko ko atemerewe gukora ico kintu. Neza cyane, ndumva umengo umunsi umwe nzotumira uririmba gospel, nongere ntumire nka God, gaca ntumira n'undi muntu aririmba baita secular. Secular profane. Okay, cyangwa umuntu aririmba profane, baze ngaha bakunzi bakaduza FM baganire tubumviritse, kubera ko rero tubakunda kandi namwe mukaba mukunda iradio yacu. Uyu ni wa mwanya mwiza tubaha kandi nimero kugira mushobe kwakora mugira ico muterere kuganiro cacu cuno munsi, canke se mubaze uyu mutumire wacu God nishimwe utubazo tubiri canke dutatu, ariko mumazo tubaza ashobora kwishura. Akanimero ni kakane nyene rero ni 72 23 23 72 23 23 23. Aho kanimero gafisa kabijya karafise WhatsApp, urashobora no gutelefona kuri WhatsApp, ntiwitwaze ngo ntatu tufise, shiramo active amamega ucuturonka hana kandi cyangwa wandika ka message navyo turavyakira ka message kuri WhatsApp cyangwa ka message gasanzwe, cyangwa uhamagare kuri 62 24 62 24 24. Ni Kazoza FM ijwi ryo kuguza umwimbi. Ikiganiro ni KU.ZÍKO, tuganira jereke imico n'akaranga mu Burundi. Yeah.
na makao yako moyo, usiache kumpenda. hapa duniani wewe wapita moyo, usiache kumpenda. kumbuka ya kwamba wewe ni wa juu moyo, usiache kumpenda. sasa tulia moyo wangu, tulia moyo wangu. Kazoza FM tuchetura munywanyi ubu nyene. Alo munywanyi mwiriwe. Alo. 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 Oya, Mwiriwe neza. mwiriwe cyane. Ego ninde tuvugana atuvugisha ari magana he? Ndi inosa mu mirango. Inosa mu mirango. Ndi kumwe na Divine na God. Utangura kuramutsa nde? Ndaramukije umutumire. turabaramukije cyane. Nashaka kijyanye n'uko umuntu aririmba indirimbo za gospel. Mwarimu mubajije ko yashobora kujya kuririmba muri karaoke. Nanjye navuga nk'uko yavuze mu gihe uririmba indirimbo za gospel. Kuririmba muri karaoke kuko ujya mwanya baba bari mu karaoke. Baba bagiye yose ubutumwa bwiza. Nivyo gute gasha Inosa? Maga uradusigurira ntutujaniranye. Aha ni ku radio kandi ko turasamirana. Mwanya baba bagiye kuryoherwa haruba Yo ntitukumva neza Inosa. Gerageza uduza akajwi uje n'ahantu akarezo gafata ntitukumva neza. Waruvuze ngo? Ati umuntu aririmba indirimbo za gospel. Yego. Niyo kuziririmba muri karaoke kubera muri usanga hagiyeyo abantu baba bakeneye kuruhuka yoherwe bivanye n'iminsi aba yarushe ntakeneye kumva nk'ibintu bijyanye n'ubuzima bwiza. Kubera iki? Uza umuririmbyi indirimbo za gospel nuko yodirimba muri Oya ikibazo sinicari ico Inosa. Ikibazo yari umuntu asanzwe aririmba gospel yoba arekuriwe kugenda kuririmba muri karaoke nubwo cyaririmba indirimbo izo twita profane canke sekuru. Oya. Kubera iki rero? Ntaririmba zimwe zo mwisengero, aririmba izinyene zindi mugabo muri karaoke. Nk'iz'urukundo. Sindakumva nukuri. Mugenzi wacu Innocent ati nanje ndumva mengo umuntu asanzwe aririmba gospel ntiyoririmba muri karaoke ni icyimviro ciwe nande ndamaje nti none kubera iki ariko agatelefone kaciye kamugora tukiri ngaho nyene Divine urabinkundiye ndamwibereza akabazo mugenzi wacu nta kibazo iyi ni radio kugwiza umwimbo kandi twebwe abantu bagwiza umwimbo ntituraba iki ntituraba imyaka ntituraba ubwoko ntituraba intara ntituraba amadini twese turagwiza umwimbo none abarimba gospel kibazo ca mbere nijure abarimba gospel canke wewe dufatire kuri wowe uri ngaho gwiza umwimbo gute mu muziki wawe muziki wanje vrai dire ndababwiza ukuri nkuko natamwe ndabivuga mu gihugu cacu nituragira ku rwego muri ivyo wa gospel nuwo bivuga vraiment yo bari nk'umwe ku 10 boba ubu binjiza jewe ibihora biba byose bikitwa yuko ari byo byatumye ari byo nakuye mu muziki nsanzwe nkora novuga ko ari bitangaza by'Imana kuko n'indirimbo zanje zose ukuntu zikurikirana uko nyene muzibona muzumva zose zasohowe mu gitangaza c'Imana gusa imwe yagira byari yindi ni kwa kundi usohora ukumva umuntu yahezagiwe numuzi wari we aragutelefone cyangwa aciye handi hantu ndakene kugwezagira indi ndirimbo ugasanga nivyo ariko
gerageje kuvuga ku bimwe tumenyereye ivyo abandi bashoboye kuba bita ko ari karaoke je nkavyita yuko ko ari kwanima sivyo nivyo kenshi usanga abaririmbyi bamwe muri gospel bakuramwo akanoti kanaka kuririmba mu manza ama mariage cyangwa amadota ivyo birabikorwa so ugaca usanga rero muri utu duke babaha gasanga umenye neza kutujera usanga turiko turakuvyarira udufaranga kanaka bitewe n'umwuga usanzwe ukora wo kuririmba so ariko kuvuga ngo biri ku rwego rwo hejuru ku buryo ngo hano umuntu yoza akambwira umuririmbyi wo muri abiririmba gospel wo mu Burundi ashobora kuba yaratanguye kuzarariwa na YouTube n'uyo nyene ndakubwira ko yashoboye kuba ari umwe ku 10 so nituragira ku rwego jewe ndivugiye kandi nama nabivuze ni ibitangaza vy'Imana gusa ukiraho nyene uvuze uti hari ibintu bamwe bita karaoke abandi bakabyita kwanima amamanza narigeze kuja mu rubanza nanje ngomba nivuge rwari urubanza rw'abantu bakijijwe hanyuma hariko haba karaoke bon ndayita karaoke nshatse kuvuga yuko yari umuziki hariko umuziki live piano bitari battery byose bariko hari indirimbo z'Imana ijana kwijana nta niyo bacishijemo none kubera ikibasi batugira gutyo hama nabo bandi bantu basi nk'ama concert none ama concert yo wewe kubwabo nko kuyemerera kuja muri concert ugiye kuririmba indirimbo z'Imana kugira ngo tugwize umwimbo ni muri wa ndiko ndabaza kugira ngo nyene tugume muri wa murongo kugwiza umwimbo kungene n'abaririmbyi ba gospel bo gwiza umwimbo impamvu navuze uko nuko burya je ndacari mushasha natangiye muri team yitwa SMS nzi ko muyizi ririmba acapella ndayivamo uyu mwaka izi ndirimbo zose muriko murumva nazisohoye mu mwaka umwe kuvuga ngo umwaka uheze umva ndacari mushasha sindakora concert ariko ndizera ko vuba bigiye kuba iyo nayo ni way nziza ni inzira nziza nayo nyene umuntu ashobora gukuramo akantu urukuruvu naho tukibisanga mu inambamyi zimwe yuko abantu batashobora kubitahura rimwe na rimwe uba gute urihisha abantu kuza kumviriza indirimbo z'Imana ico kibazo urakibaje kubera iki ngurihisha ariko nama mbwira abantu biya vyuma dukoresha ari amapibisese dukora ku radio amafishe kwa n'amafaranga turakoresha abamizisi uhamagara bakuvugiriza bashaka kutagusaba bakakubwira okay sawa twe turaje kubw'igikora cy'Imana turaje gufasha ariko ifo kuba déplace ayo se n'amafaranga en fait dusavye umuntu kuriha kugira ngo yinjire en fait so kumurihisha ni nko gusupportinga igikorwa gushigikira tutabeshanya hari agasigara agafana gasigara abahari sino ivyo sino vyanga abahari amwamwe ariko nibaza ko ari ivyo iyo nzira ya concert nayo nyene ni inzira nziza ifasha umuririmbyi ushoboye kuhakura nk'indirimbo zibiri sawa ikibazo je nibaza ko Divina nyemereye kaza ko arakanyuma ca kubaza ibindi bisigaye ko je ngo mvuga je nyene none umuririmbyi wa gospel mu muziki yo ujamo kugira gwiza umwimbu canke kubwawe ntundi yo ujamo kugira gwiza umwimbu canke yo ujamo kugira ngo afashe ya mitima wavuga irushe kuruhuka kubganje jewe nibaza yuko réussite ikomeye cyane ari kuvyinjiramwo ugiye gufasha imitima nico gikuru cyane misi yeze niyo ariko ndavuga n'umugenzi wenda ndambwira ko ngene abantu tutazi Imana tuvuga ko tuzi Imana ariko nayo tuzi gute ushoboye kwibaza yuko ko ushoboye gukorera Imana uyiririmbira ufasha iyo mitima Imana nayo nyene niyiteho ivy'ubuzima bwawe Imana nishoboye kugwaya amafaranga birashoboka ahubwo je ngiga ko ndamubaza gadi nk'umuririmbyi ni kubera iki usanga abaririmbyi benshi mu ma concert canke ahandi hantu henshi usanga ariko aririmba kuri playback mugabo ugasanga abandi baririmbyi bo mu bindi bihugu bagira ibintu live mbega ni imyiteguro iba idakwiye itumanye n'amajwi mushobora kugira yo bavuga gute umwuka ndashaka unsigurira ico kintu nk'umuririmbyi umbwire ndagitahure neza ko birangora gutahura kweli je m'excuse imbere kuko nishura sigiye kuvuga abantu baririmba
playback yuko atari abanyamuziki cyangwa yuko ko batazi umuziki sivyo ariko umuntu w'umuririmbyi ni vyiza cyane gukora live turakumva muri studio urasohora indirimbo zitandukanye sivyo abantu bakubonye kuri stage baba bakeneye kumenya cyangwa kumviriza ryajwi bama bumva ku radio bumve si uri capable yo kubaha biriya nyene uko nyene baba bavyumvise so ku muntu w'umuririmbyi ni vyiza cyane gukoresha live ukaririmba bakumva abantu bagashobora kuguta neza kabisa ukurumva iryo jwi basanze bumva urumva ku maradiyo cyangwa ku ndirimbo bamusohora ibintu nyinshi neza cyane ndabona umwanya ugomba use n'urangiza divine jewe ku izina rya Vabe visage artistique pardon du Burundi urumva Diogene nagomba ntweza gose ndashaka kumubaza nk'impanuro yoshikiriza mu abandi donc abariko yatwumviriza yotuma umuziki ndundi ushika ku yindi ntambwe niye mpanuro ugenda ubwiye abakunzi ba Kazoza FM. Nibaza nkuko natanguye ndabivuga icambere qualité nziza y'umuziki kwandika neza abarundi kazi twandike neza dukora umuziki usukuye umeze neza icya kabiri kica kigaruka ku bantu batwumviriza abanyamakuru mwebwe mwumva izo ndirimbo gukunda ivyacu no kubishira habona canke kubikundisha amatwi y'abanyagihugu ivyo ni ibintu bizotumana cyane cyane umuziki wacu utera imbere nivyo nabonye benshi bagiye barakorera ko mu bihugu bitandukanye kandi nziza ibintu vyiza n'abanyamakuru twese dufatana amaboko neza cyane tugire ko dusoma ubutumwa bwa wa mugenzi wacu Innocent mu mirango yaciye ahitamo kwandika ka message kora kantu yamugoye si byiza ko uburirimba gospel yoririmba muri karaoke kuko abariyo ntaco vyo bafasha baba bagiye mu kirori ariko muri eglise zirafasha nabihana bakihana ariko mu kabare ntabo kwihana okay muzigamwe ndabakunda Innocent ndagusabe uzushuturondera tuvugane tugane ko turafise byinshi byo twomubaza Innocent ni cimviro ca Innocent mu mirango dusigaje amasegonda atarenga 36 none God wewe uratubwiye uti muri studio baravuga bakabumva ku radio mbwa bashaka live mu masegonda 30 duhezagire niryo jwi wari kuravuga tubyumvirize kuri ryaziko nyene message ya nyuma bite ndi irera mu gihosha hama mbanje gushimira uwo mutumire ukuntu yishuye ico kibazo abarimbo makaraoke baba bashaka hit n'amahera gusa nta jambo ry'Imana riba riri muri ho nawe nyene ni icimbiro ciwe irera mu gihosha naje muzontumire najewe izo ndirimbo zo mutumire zamfashije ndi mu miharuro sinzi ikintu yanditse God tuguhakanye ndarekuye sinkishoboye manitse amaboko yanje amaso yanje yitegereza wewe gusa kuko atawundi atari wewe yotuma ivyanje binduka amaso yanje yitegereza wewe gusa ndakwifuza mana yanje Marishimwe ahanyine niko tubahezagiye turarangije ikiganiro shimire cyane God wakoze murakoze namwe Kazoza shimire cyane Divine wakoze kumfasha shimire Raja tungaye karadufasha mu biga bw'ivyuma turangize duhezagiwe mwese muhezagiwe muri hose mugira ijoro ryiza ntimwibagire genda kumviriza indirimbo za God ariko kandi ntimwibagire kugwiza umwimbo bye bye